Annyeonghaseyo, my chingu. Hello, my friend. Welcome to my YouTube channel. I am a Burundian mom in Korea. Join me as I cook and share Korean culture from my kitchen in Korea to you. uno musi rero nabateguriye bibimbap. Reka rero ntabarandire ndabereka ukuntu nayiteguye. Bibimbap rero nayishize mu muceri. Uwo muceri wanje rero nawutekanye n'ikaroti, uko niko nawuteguye. Ndawushira muri rice cooker. Nta kindi kintu nongeyemo, nashizemo ikaroti ndayikata nkuko mubona nayikase, hanyuma nshira muri rice cooker. Rero natetse umuceri mwinshi kuko nari nekeye abantu benshi. Nakoresheje ikaroti n'inusu mu muceri. Uwo muceri rero naciye ndawushira kuri bibimbap. Bibimbap rero burya igituma bakora bayise bibimbap ngo ni kubera isigura kuvanga. Pap nayo n'umuceri, nibyo kurya bivanze n'umuceri. Rero kenshi bashiramo imboga nakoresheje nizobonye. Nashizemo courgette, ndashiramo igitunguru, ndashiramo ikaroti, shiramo na maretu, nongera ndashiramo na yashu ry'abakoreya bita Chinese cabbage. Hanyuma mu gutegura iyo viande hache yanje, nza gushiramo ivyo bintu byose. Narapiyemo muri viande hache, nashizemo iyo karoti, nashizemo courgette, nashizemo n'igitunguru. Uko nashize viande hache yanje niko ndayiteka, niko nagenda ntegura izo mboga. Iyo bibimbap rero reka ndaba akahistorique k'iyo bibimbap ahantu yavuye ngaha muri Korea no kugira abayite gutyo. Ibibimbap rero ni ngyakira cyane muri Korea, ngo yatanguye kuva ku ntwaro y'abami ngaha. Bavuga yuko iyi bibimbap batanguye kuyifungura ngaha muri Korea kuva muri 1300. Byatanguye rero ari abantu baba bari bwami, kugira ngo ibyo kurya ngo byaba byasigaye bwami byari byo byumva biryoshe, bateguye neza kugira ngo ntibabisese. Abakora n'abantu badakunda gusesinga, by the way. Abakora vraiment bari allergique mu gusigaza indya. N'abantu vraiment n'ukuri barakunda gufungura indya bakazimara ku isahani. Rero izo ngero kugira ngo ntibazonone, baca bazisha ku muceri. Iyo vyantashira yanje urabona yuko yari yahiye. Naciye nshiramo soy sauce, nongeramo iyo oyster sauce. Ukaba ukunda gukurikirana amavideo yiwanje, ayo masosi uramaze kuyamenyera. Nivyo birungo bihambaye cane cane ku muntu ateka indya z'abakoreya. Nta munyu nongeyemo, nivyo vyonyene nashizemo. Ku ruhande rero naciye nkata ya Chinese cabbage, ngiyo nayikataguye, nakataguye duto duto. Hanyuma ya courgette yasigaye nayo murabona ko nayikase. Iyo courgette mugabo ndaza kuyiteka. Hanyuma ndongera ndashiramo amaretu. Nayo maretu murabona ko nayakase. Urya amaretu bayita gute mu Kirundi? Ni imboga. Antuka nazina amaretu afise mu Kirundi. Nongera ndakata na ya poivre yanje. Ivyo onye sinabiteka, nza kubishiramo ko nyene bidatetse. Ya courgette nayo naciye ndayiteka ku muhisha, ize guhishwa n'umuhisha. Murabona ko naciye ndayishira hejuru y'isafuriya irimo amazi ashushe kugira ize guhishwa na vapeur. Rero nkibikata gutyo onye, reka ndabahe iyindi story y'ukuntu uwo mugenzi wa bibimbap wabandanije. Iyi bibimbap rero yarakomeje, iva ko baretse kuyifungurira ubwami, abantu ngo bakaza bayifungura bariko bararima nka kurya bagira ikibiri mu Burundi. Abantu rero bagiye mu mirima ngo bafungura bibimbap kubera ari ikintu urumva caba coroshe, kandi umuntu wese akazana ico yateguye bagaca bagishira hejuru ku muceri bagasangira. Ibibimbap rero kuva kera muri Korea yagiye ikomeza ubumwe mu bantu. Rero bibimbap bayikunda isangiye. Hejuru y'iyo bibimbap ucushiramo iyo gochujang. Ibintu byose wajije kubitegura ucu bivangira mu isorori. Igituma rero jewe iyi bibimbap je ndayikunda personnellement ni kubera iroroshe gutegura, kandi urabona ko ibirimo ibintu byose. Kandi ikindi naco urabona yuko kubera ko waba wateguye imboga zitandukanye, umuntu agenda arishiriramwo ivyo akunda. Nk'ubu urabona ko jewe ko nagenda bitegura
biba bivanye nuko abantu ngaha mu nzu iwanje bafise amatesite atandukanye. Nkaho urabona ko muri bore ya mbere nashizemo leti gusa, shamwo n'umuceri na Chinese cabbage, nongera shamwo gochujang gakeyi. Aho bisigura ko uwo muntu ivyo nivyo akunda. Donc iyo uyiteguye ufise abana batoyi, ufise abantu bakuze, ufise abantu bafise amatesite atandukanye, birakorohera cane ko udateka inkono nyinshi. Uteka ibintu bimwe ariko umuntu wese agenda yishirirako uko avyumva. Hanyuma rero urabona yuko uca uvanga. Uravanga cane kugira ngo kubera urabona ko biba bisanzwe bidatose, donc uca uvanga kugira ngo ako gochujang kanywane n'ivyo bintu byose. Iyo sorori ya kabiri nayo niyo umuntu atarakunda ibintu bibaba, ako gochujang rero irababa. Nk'iyo urabona ko nashizemo amareti gusa, nshiramo viande hachée, nashizemo na Chinese cabbage ariko sinashizemo gochujang. Donc sinzi ko yabicitwa bibimbap atari mu gochujang, mugabo urabona yuko naho utaba ukunda gochujang ushobora gufata ya bibimbap yawe ukayishiramo ivyo ukunda byose. Hanyuma uhejeje uca umemera ko ya sesame oil. Rero gochujang rero aho nabishaka kubereka kuntu iyo onye uba uguze ikoze muri mate nuko iba imeze. Naho ubundi je gochujang nakoresheje ni homemade, niyo twikoreye, nitwasura kuyikora nzobakorera video ya gochujang ukuntu ushobora kuyikorera ukakora kuri teste wawe. Hanyuma rero ayo maborero yandi urabona yuko nagiye gushiramo ibintu byose. Nashizemo poivron, ndashiramo courgette, ndashiramo igitunguru, ndashiramo ayo mareti yose n'ayo makabeji yose nashizemo. Rero uko niko ushobora kwikorera bibimbap muhira. Mwakoze cyane kudukurikirana. Enjoy, mugire ibihe byiza mwese aho muherereye. Bye.